N'étudiez pas ibintu kuko ari byo bironka akazi facilement. Wiga ibintu kuko bijanye n'ibyo ukunda n'ingabire zawe, kugira ngo wige ibintu bigupermeta kuzoserva abantu benshi bashoboka naho batoguhemba. Iba ariyo choix y'ivyigwa vyawe, pana kubaza ngo ngaha ngo urumva ngo bakunda urazi kajya kazi ubona basigaye batanga. Kajya kazi koroshe kuronka muri ajya amafarmasi mu ishure. Inkuru mbi ndagufitiye nuko uzogera guheza ishure karabaye saturé. Hazoba hagezwa handi abandi batitse. Ko bose bagiye kwiga bijya, donc uzogeza guheza bose bamaze hajya betaki bakeneye abakozi. Hamwe wakwepa ari hazoba habuze abahiga. On est là pour être riche parce qu'on a servi le maximum possible de personnes avec les dons et le potentiel humain dans buzima bwacu. Igihe cyose uzi ko ufise compétence quelconque ba spontané mu guserva abantu naho utari sûr ko bari cyo baza kugusubiza en retour. Et là ça va même créer du travail, ça va même créer ikindi kintu gishobora gutuma ushobora gutera imbere mu buzima bwawe.